inama y'uyu munsi nk'uko mubishikirije ni inama yo kumenyesha abarundi mbere n'abafasha uburundi babyifuza urutonde rw'ibikorwa twifuza kurangura uyu mwaka turiko twatanguye w'2019 gushika umwaka w'2020. Urwo rutonde rero ntiturukura ahandi, turukura mu ibwirizwa dukoresha. Iryo bwirizwa nk'uko mubizi rikaba ryashizwe ku mukono mu kwezi kwa Munyonyo 2018. Mu majambo make ndavye ivyanditswe mu ngingo ya 6 y'iryo bwirizwa, badusaba kugerageza gutohoza kumenya abarundi bishwe canke bagiye mazima yongo bijanye n'amagume Uburundi bwagiye buracamo mu myaka itandukanye. Ico ni cambere. Bakadusaba kumenya ahantu mu gihugu hatawe abantu muri ivyo bihe byahekuye Uburundi. Bakadusaba kumenya abarundi canke abanyamahanga bashoboye gukingira abandi mu bihe by'amagume. Abo nabo bari mu bwoko bwose, bari mu ntara zose, bari mu migwi yose y'akazi. Ariko ngira nibutse ko muri iyo ngingo ya 6 baradusaba no kuvuga ingene tubona umugambi wo kumwanisha abarundi wogenda, kuvuga abarundi bamaze gutanga ikigongwe ku bandi cyane kuvuga abarundi bahawe ikigongwe n'abandi. Ivyo byose tuzobikora dukoranye n'abarundi. Kubera iki? Kubera ko ukuri dushinzwe gutohoza kuzovugwa n'abarundi n'abarundi kazi, mbere n'abanyamahanga bamwe bamwe babonye ibyabaye, abakiriho, dukoresheje ibyanditswe ku banyamahanga. Nabo mwumvise ko twavuze tuti ibyanditswe bibitswe iwabo, tuzogerageza tubisabe kugira tubisome turabe ukuri twokuramo. Iyo niyo ncamake novuga twashikirije mu myaka 4 canke imyaka 3 irenze ko gatoya. Umwanya si munini, ariko iyo ushinzwe umurimo urakora ugashigikirwa n'inzego, ukarondera uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'abakozi, uburyo bw'ibikoresho. Hanyuma iyo myaka iniheze, inzego z'igihugu nizo zisuzuma aho isemo igeze, hanyuma bagafata ingingo ibereye. Uyu munsi rero turi ku kazi, turi mu mwaka w'2019. Hari ibikorwa twasanze bagenzi bacu bahahora bakoze, ibyo badusigiye batari bwatohoze neza. Tugiye kubibandanya tubisome, turabukuri kurimo, hanyuma twinjire mu ibwirizwa ibisabwa gutohozwa neza tubitohoze.